umunyeshuri wanyu hano ariko kandi uno munsi n'umunsi w'umunezero ngo twaje twitavye ubutumire mwadutumiye none rero turanezerewe mbega murabiriwe ko mutubona sinashimye ndabona benshi mwarambiwe ariko tuvuga Igitega baradutumanya amagana n'utumaki nasho zabo muvyaguke ce muvyagura gatoya mbere abagorore uzamawera 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 turafise inota mikeya tugomba tuganira mw'ijambo ry'Imana mbega wumva unezerejwe no kurya hariho abantu babihirwa bagomba kurya mbega byabagendeye gute ninda bihirwe ninda nezerewe nezerejwe n'iki no kurya iki wanasifwe sana ndagomba tuganire ku ijambo ryitwa umugororotsi mvuze n'iki umuki muri byinshi byavuzwe amakorale yaririmbye ku mugororotsi korale ya mbere yaririmbye ku mugororotsi bazogira gute umugororotsi azogira gute nanje ndavuga ku mugororotsi umwanya mutoya dufise Yesu nashimye Somaliya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igihe cya gatandatu turimo gusoma hariya amajambo kuva ku murongo wa 24 Yesu nashimye Rama ngo basinziriye sinzi ko mugomba kuba musenga musinziriye baba musenge murahana banshi rero imbere y'umukongore mbega turi wanasisa soma ijambo ry'Imana mumbabane ndasinze some kure cyane murongo wa 32 n'umurongo wa 33 n'umurongo wa 34 kuko ibyo byose abanyamahanga ari byo bitwararika ariko so mu ijuru arazi ibyo byose mubikena ariko banza bitwararika ubwami bw'Imana no kugira gute
Yesu nagire gute? Okay, mwabyihanganiye. Uze n'ibintu byo kuganya. Ibintu byo kuganya bihetse ibanga rya Satani. Ni n'umuhoro ukomeye Antikristo agiye kwinjiramo. Agiye kwinjira mu maganya kugira ngo abantu bazamara amaganya abaho ubutunzi kuri gusa. Ibintu byo kuganya si iby'abera. Uze ngo si iby'iki. Niba mwicaye uti si iby'abera. Biribwa n'abapagani biganya cyane. Ngo ariko wewe ntugire gute? Niwiha Imana. Oya. Yesu nashimwe. Yesu nagire gute? Wewe niwiha iki? Ibintu byo kuganya takure mu izina ryanjye. Ukumva Pawulo ariko aragusukereza uti mva ko Shitani. Ntaho tugihuriye uko turafise iki? Uko biri kose turagize gute? Turafise. Yesu nashimwe. Mbega we wamusinzire nturakanga? Wakangutse? Mbega uranezerewe no kurya? Hariho agakoko kabagaburira amatizi kugira ngo karye. Ntabanza kagira ibiryo by'amatizi. Kakigirira asiyo. Kakayitamatama iruhande. Ni agakoko bakunda gutunga mu nzu. Ndagahebye. Yesu nadutama. Hano rero Matayo arandika agomba kutubwira icyo tubanza. Ibyatsi ku misozi, ibiti nta maganya bifise Imana yavuze. Mbega turi kumwe? Yesu nashimwe. Amashuri asatu. Beravuga ngo n'umwami Salomo mu bwiza bwiwe. Yesu amushatse niko amashuri ameze. Ubundi Salomo ngo yari mwiza. Salomo wari umuhungu wa Dawidi. Umwe yubaka ya ngoro. Turi kumwe? Ngo yari mwiza nka Jane. Yesu nashimwe. Uze we yari mwiza nka nde? Wewe gutishira, wewe uri mubi. Bwana asifiwe sana. Yari mwiza nka nde? Nka Jane. Bwana ashimwe. Bebano nta bwiza yafise n'ubwo amashuri. Kuko nyamashuri uburyo bwiza ni Imana yamutanze. Ntarinda gutama waganye kandi arayakanya gatoya. Mukebisanga yagize gute? Yumye. Abasenya n'abati twakubonye tujye guca. Yesu nashimwe. Niyirirwa ngana ngo mbega bizongera gute? Mbega nzokora iki? Mbega nzokwambara iki? Mbega ibyanjye bizogenda gute? Ibyo bibazo si wawe. Uze ngwiki? No munsi umwe ngo ndababujije byinshi. Twarose ikintu kirori kimwe. Twarose Yesu. Amen. Acatubwira ati abantu bose baganya. Twebwe twamaze guhungira ahantu heza. Twahungiye muri Yesu ahantu heza bagenda.
이렇게 tukagoroka uzoba wihereje na munsi isi yuzuye amaganya abantu bafise ubunogo muri bo butuzura ufise ikinga ngo moto ufise moto ngo imodoka ufise imodoka ngo bayagine yitwa ya mbere mw'isi ubu nzizi niyo ariyo ufise ivyo ngira ngo bidege ari umuntu umuhungu umwe w'umukuru w'igihugu kimwe gikomeye yagombye kugira ngo mariyamu itigeze kubaho bacagira koteje bidege ingorane zabaye kandi nazashira zisekana mu kirere bicaga bibi gusumba ubundi ugomba karenze ugira muti karagaciye mu mbabari mubwiriza priorite ukugoroka kugira muti nta butunzi buriho burengeye kugoroka umutunzi wa mbere ni umuti n'umuti n'umuti twari dufise umutunzi Gitega yahitavye Imana yafise amasikaniya yakorera za Kenya na Sudani bamubwiye ntiyiga yasinzira tumvise ngo nimba ikamyo zapakiye zashitse iyo zije ahandi yarahara amaso yumviriza amatelefoni mbega mugeze aho bavuga ati ipine yatobotse yo amagana yatabu mbega iyi pine ndayikura muri nijoro none bigenda gute mbe hariya ko ata mutunzi na niyo none bindandetana akarandasinze none umuhingwe umviriza ugira ibintu uraho udasinze mbega turi kumwe na hagatiro gatuma umuntu aruhuka neza none ibi bintu ni ibiki umviriza yesu nashe baba duharura amafaranga bisaba kugira ngo umuntu agororoke bisaba ngaho gomba iranje yose muharura inoti hariya ni muharurire amamiliyoni bisaba kugira ngo umuntu agororoke naho anye ni muvugane muharure inoti aho muharure hariya muharure hariya muharure n'abakozi b'Imana muharure umbwire amamiliyoni bitwara kugira ngo ugororoke abambere bahejeje kuboko hejuru baharuye ngaho no munsi abantu barimo batumuzwa mu bitagira ikimazi kubona warihanye ukakira Yesu n'umwami n'umukiza wawe wari warahejeje mbega turi kumwe utegori Yesu nashi gira gute upfumuze umbaze uti nokora iki kugira ngo ngoroke neza ni gute novyifata Yesu nashi itwarike ngoroka ibindi vyose vyamiharage vyamicumbu wamuca bibiri bivuga ngo amen Yesu nashimwe Yesu nagire gute ugende ubisabe Yesu nashimwe ukuzuza ibihano byawe ugoroka
ngomba ibihano banshi no munsi bana ndakumbuye inyama kandi umenye yuko winjiye ahantu witwararitswe cyane kwinjira mu kugoroka uba winjiye aho naho ngira ngo Imana ibwiti kira Yesu nashimye uba winjiye ahantu umutekano wuzuye uba winjiye ahantu usaba icyo ugomba ngo kikakuberako Yesu nashimye Yesu nagire gute soma umugororotsi n'umuntu mwiza soma Zaburi ya 37 Zaburi ya 37 kandi aha ndagomba kunyaruka kugira ngo we mugenzi witahanire ubugororotsi aho ubugororotsi uno munsi buri hano ntuze kumusiga uze gutwara uze kugenda umutwe Yesu nashimye 37 n'umurongo wa 45 haravuga neza uhereye nkiri muto ngo none ndagize gute ngo ariko sinaho nigeze kubona umugororotsi yagize gute ngo cyangwa urubyaro rwiwe rusegereza iki ibyo kurya Imana idutabara uhereye nkiri muto Dawidi ati none ndashaje amen sinigeze kubona umugororotsi yagira gute ahebwa umviriza ndakumenyeshe nta kindi bisaba kwiha ukatura mbabarira mwami wanje amen nta yandi mamiliyoni bisaba ivyo ukatubona ibarabara rigushikana mu bugororotsi mu migenderanire yawe n'Imana ibarabara ritaryunguruka kuva mu nzu y'ijwi kubwira ngo ihane ibarabara ryunguruka uryumva riteye gucana mu migenderanire yawe n'Imana ahiye aho uvuga Imana ikumva aho usaba igatega ugutwi igukingira n'ikime n'icyaha cyonyine uzuganye wacu uze guhagize gute uze wuzura amaganya kugeza wihane rero turi ugacumura ihane kuko amagorwa twakundanye Yesu nashimye Yesu nagire gute umugororotsi ndahebwa ariko aritwara n'Imana ikintu mu isi Imana ifise yitwararika n'umugororotsi uzeho n'umuki kwigisha saa sita navyo nyene biragoye none kuri uwo munsi muhumiriza je nari nsanzwe nzi ko ntombonye ugomba mugabo none muca muhumiriza ivyo bintu vyo guhumuriza je sinzi ivyo ari vyo Yesu nashimye Yesu nagire gute niba hari ikintu c'ubutunzi Imana ifise mw'isi ni iki umugororotsi niba hari ikintu Imana ihoza kw'inyonga zayo ni kuki umugororotsi Yesu nashimye mbega aho hantu ni habi cyane ni heza iyo mwishaye muterega ni heza Yesu nashimye mwebwe mwasinziriye mwabagabo mwangure w'ikositimu ya John akumasinzi ubu munsi yo gusinza abana imbere yakwica n'abatuka Bwana asifiwe sana umugororotsi naho yorinde n'umwitutse aravuga hariya mw'ijuru ngo mpore Mana Yesu nashimye niba hari ikintu Imana ifise mw'isi yitwararika ni iki
mu mpanurire iminsi maze gusiba mu ngoro y'Imana muri mu madini iharure wayiharure maze gusiba mirongo ingahe iminsi mirongo ingahe hari umunsi ntakubona ngaho kandi baba batangaje ngo ku munsi munaka tuzoba turi hano baba batangaje buraho mwatangiye kukwega reka kwitwega niko ndakumenyesha iby'ukuri wanasizwe sana muze muri ko ndagira gute umviriza ntufatwe n'ijambo Pawulo yabwiye Timoteyo ryo mu minsi yiheretse ko abantu bazoba bikunda gusa bakunda iki inoti batagomba kuzivirira bataba abana babo abantu b'intashima abantu bakaratira ku noti gusa umva kandugu nimba ugomba kubaho neza uyanga n'imyanya no muri bizinesi zawe nimba ugomba kuba byiza bihesha Imana icyubahiro egoroka ukuremo amanyanga yose hanyuma Imana izigushigikire Yesu nakumpera umugisha Yesu nagire gute ndabona Salomo yasabye ikindi Imana igomba igitabo cya mbere cy'abami igice cya gatatu igitabo cya mbere cy'abami Salomo yasabye ikintu amen igice cya gatatu umurongo wa 13 mbega mwashitseyo gatatu 13 kandi nguhaye n'icyo utansabye nguhaye ubutunzi n'icyubahiro bituma ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cyose ukiriho kandi niwagendera mu nzira zanje ukitondera amabwiriza yanje n'ibyagezwe byanje nk'uko so Dawidi yagenjeje nzoguha kugira gute nzoguha kuramba maze Salomo aribambura amenya ko ari inzozi maze aja i Yerusalemu ahagarara imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho aho seretse ibimazi ahatangira ibimazi by'ishimwe atumirira abantu biwe bose amazimano Imana ishimwe uyu Salomo muramuzi ni wa muhungu wa Dawidi umwe yemerwa n'Uhoraho ko yokubaka ingoro Yesu nashimwe ateye ubwoba n'ihaga rya Isirayeli abona rinini aravuga ati Mana ndagomba unyihere ubwenge banze shoye gukira imanza abantu b'Abisirayeli ubwenge Mana sinorica ntabara mbega turi kumwe harimo n'abandusha inoti sinogira ijambo mu bwenge Imana imuha ingabire y'ubwenge Yesu nashimwe kugira ngo azashobore gutunganiriza Abisirayeli kubera Imana yayihimbaye kubera ahimbaye Imana atubwiriza Salomo kutansabye itunga cyangwa usabe kuramba cyangwa usabe ngo basi bawe bapfe turi kumwe ndaguhaye niba utagize gute ibijya bintu wowe uri kurakaratiramo urondera Imana nabyitwara
nawe uri umwihebye. Gororoka Yesu nashe iragute ahejeje kweli gusenga mbere nkaca nitahira oba nitahire hanyuma nzosubira kubona nagarutse. Yesu nashe ariko nawe gusomye hariya ndakubwire ko umugororotsi ari ikintu cyiza, icyo kintu ukwiye kubamo iminsi yose. Kubera iki? Niyakuzanye ngaha nayo iragororoka. Zaburi 11 ngomba muze gusoma ibi bice 11 ku murongo w'indwi na Zaburi 14 ku murongo wa 5. Muze kwasoma 14 ku murongo wa 5 avuga ngo n'Imana yacu nayo biri mu bwoko bw'abagororotsi. Natwe tugomba Imana ihungira mu bugororotsi kuko n'Imana ni ingororotsi. Mbega turi kumwe ahubwo ajya 11 ngo uko Imana igororotsi turi kumwe. Amen. Nawe ndagomba kugororoka kugira ngo iki nzamba nivuga Imana yabitinzanira babandi Yesu babwira inzamba izovuga bariya bagororotsi basaba bafite n'imigenderanire n'Imana mu nzira ya mpemu yera. Pawulo yandika Abikorine yabwiye ngo ko Imana yabiduhishuriye muri nde? Muri mpemu yera. Dusanga imigenderanire n'Imana muri mpemu yera. Ni ibanga ry'ubwami twitwaye ku bwa mbere rihagaze. Mana iri mu bwoko bw'abagororotsi n'abagororotsi izokwishira abagororotsi inzamba ivutse. Mu Gicongereza bavuga ngo uzisanga byahindutse, uzisanga byahindutse. Yesu nashimwe, Yesu nagire gute? Amena. Yesu nagire gute? Nahabwe icyubahiro. Hungira mu mugororotsi, nimuze duhungire. Yesu nashimwe. Bidusaba kweza, bigusaba gutunganya ingeto. Yesu bigusaba gutunganya ubugingo, bigusaba gufatana na Kristo, bigusaba kuba umunyakuri, bigusaba kweza ikintu cyose. Amen. Igihe umuntu atunganije ubugingo, ikiyotora ubuto, ikigira kinini, mbega turi kumwe. Inzira niniya ikujyana mu migenderanire yawe n'Imana ikiboneka. Amen. Ushikira Pawulo yabwiye Filipi ati musabe icyo mugomba cyose kizogira gute? Si uwo ari we wese asaba, n'uyu muntu afite imigenderanire n'iki? N'Imana. Ayaganira. Yesu nashimwe. Aganira n'iki? Aganira n'iki? Ahantu ndiko ndavuga ibi umengo mvuze igishinwa ariko cya bugufi winjire. Amen. N'imbono irahinduka ubone yuko ikintu wokwitwaye ku bwa mbere ari ukugororoka. Yesu nashimwe. Bangahe mugomba kwinjira mu ijuru? Ni bande bagomba kuzokwinjira mu ijuru? Aho bukera inzamba ivuga cyangwa urupfu rukaguhitana kumengo muciye murambirwa. Yesu ndarambirwa. Mana wazi ko ngomba wewe oya tugomba kwinjira mu ijuru. Amena. Bigusaba kwinjira mu ibanga kwezwa kugira ngo ushikire umugororotsi hanyuma Imana izigukure ngaho ikwishime. Yesu nashimwe. Umugororotsi ntahebwa, umugororotsi ntatabwa, umugororotsi aritwarikwa n'ijuru. Umugororotsi umugororotsi Yesu nabamaze. Nindagomba gutahana ubugororotsi abyaguruka ze tumusengere. Nyaruka wewe
nitwa